Mu buzima bwanje bwa misi yose nta manshaka abantu ko bankurikira nkashaka guhereza je ndagaba abantu hadahereza abantu ivyo byose ndabahereza kugira tugume mu bucuti nabo handitswe ngo ntukagerageze uhoraho Imana yawe. Ega wewe nuri Imana agasora guhenda apari ya vya filme muzo rubajya kimwe oya no kuri live vyo kujya abana kwenda biruha kera jewe sindi sugi sinokubesha nanje ndahwera nk'abandi mugabo vraiment imyaka myinshi kwiri Rose Red Gride Contere Vodesta mubazi kajambo kamwe mbega rogo ya Flip G TV ija ngaha canke ija ngaha bakuja kuri no kora ntimuyihinde abakunzi hari gihe usanga iri ngaha kubera cameraman kugira ngo ntiyimara amaze aca yihinduka yishira hariya mundabire karamata muheje kurabire muce muza kuraba mu kindi kiganiro urabe kari ivyo muhejeje kandi ugiya Jemi yesakiri kwishi yaravuze ijambo riti na uzoja kwa data jewe nta mucanye ariko ubu shetani bite gwatagona meze neza fresh ba we ko ari wewe tuyaje yatumye kuza kutwakira usanzwe uri iki kuri we ntuzi hagati yawe turasata Yesu na Satani ko baguma bapingana rega kawaida umva rero Yesu ni wagutuma yananuma ndituma aba bodyguard tuvugisha kuri Satana bodyguard nabi wawe canke nabawe aba bodyguard none bona bari kumwe na wetu none nabamarayika n'imizimu nabamarayika na majini aya sa majini bibikomerezwa mu bwami bwanje ikaje sino batwara ikawa niho dutwara gute ujya turahanganye umva no batwara gute se murahanganye n'ubukene no kumva ivyiwe abana byashaka ahubwo shaka ko ahinduka kaza kankorera nawe yavuze yuko ashaka ari bumukorera oya nivyo kunda umva muriyo namazira ntibizohutse Satani ngo yari umuririmbyi mukuru imbere y'Imana turirimbire twumve wana ukanatsinda naye ni bogare kandi urabona kuri mwiza fresh ari nizo uriyambitsa nimbuhora wiyambitsa bon none nivyo ndabarungikira kwisi byo kwiyambiza ko bivi wanje none umva no cangira ngo manirabura kubiri tugira inzobe cangira inzobe tutukura tukutuku none we mufata ishusho nshaka ni Satana baba bodyguard ko baduteye ubwoba gasha bon ego umwami ntashobora kugenda dafise amugucungira ubuzima bwiwe mugabo n'imbaraga zose zibaze kuri wanje imbaraga zikuri wawe ndafise ikibazo nagomba kubaza wewe inyuma umunsi usanzwe ukora ibiki mu bisanzwe musi y'isi musi y'isi ni ibiki ukora mu bisanzwe kawaida mu buzima bwanje bwa misi yose nta manshaka abantu ko bankurikira nkashaka guhereza je ndagaba abantu hadahereza abantu ivyo byose ndabahereza kugira tugume mu bucuti nabo sinifuza ko bazoja inyuma yawe tunifuza ko bazoguma inyuma yanje inyuma ya Satani ndabona abantu bariko baradukurikira n'abayoboke bawe canke nabo nabagukunda aba n'abayoboke banje none nigatamo cyose bazokumviriza ko ndahaciye bakumva kamoto nubwo ntavuga gusa nukoze numbonye gusa cyumva anezerewe cyane Flip G TV banize twashitse kwawe bari mu masengesho yego nabura mwene mukugana wamenye bangare muke hano nari ko ndamwitorera uwundi kwamenye iryo banga nare uko umugore ushaka amana zotere vole tai rirore bositere vole tai rosere bositere vole nakwaza mbega mwana w'umuntu nikitamutere kugeza utwara pastor go mukonyene yesa
bakunzi wa Flip TV tuzere komeze neza nkuko natwe tumeze fresh nikoresha umwanya kuri microphone uyu munsi rero twagiye kwa wetu reka dukwakanye dukoresha umwanya tuganire na wetu turabona umengo ibintu bimeze fresh turakora mu kijewe ndabaramukije nanje mumeze neza no kuri ndashima tubasanze muri mu gaturunaje ka cinema tuzi neza yuko ukina wewe na ba Pipiro nabandi ariko tubonye ari group y'abantu benshi byo byatanguye gute ibyo bintu navyo mu bisanzwe nkuko biri sinkibarizwa muri Wakalayi TV kandi uretse nuko sinukwiyonkora ahubwo narakuze nkeneye nanje kwekana ko nkuze ego ubwa mbere ntiwari bwakoreho wari ukiri oya sinshase kuvuga ivyo kuko nta mukoze azoguma korera umu boss agaragara nawe nyene akavuga ati jewe nkene nanje kwereka ko papa nkuze no bakinze kuko no guma bamuzi waso wawe gusa kandi muri iyo nzu urafita abantu bagufasha kubaka baguhanura ati burya mariage nuko doke hari abantu babakenewe mu buzima bw'igikorwa bugiyemo ego wetu muri Wakalayi TV baramudekoneye canke yaravuze ati ndakuze reka nshike gusa sinovuga ko menshi gusa nuko iciza tutakiri kumwe none wetu yoba yaramusengeye yakezani kugira abavana amahoro hari inshingano ziba zikenewe ko Imana ikora hari n'izindi nshingano bankeneye bagari byarandenze ndabiha Yesu ego Yesu wuhaye nagira wihaye wewe nyene canke wazihaye satani nkuko satani ariwe yaje kutwakira tuje aho muri satani nguyu bite satani je ntibandamutsa bite bavuga ati hola boss hola umeze neza jewe sinumva ndijene kabisa kubera ibi bintu sindabikunda ivyo bintu chama bibiriya biguma binjena kabisa wetu umubwiye iki kuri no mwanya wetu kumengo no musi ntasa na Yesu no musi uyo ahubwo nabikure byose nibijya bintu agenda aravuga bihebe aza kunkorera ndamuhishingana igiti kirahari gikomeye handitswe ngo ntukagerageze uhoraho Imana yawe ega wewe nuri Imana agasora guhenda erega twe turutumana dutoya kandi Bibiliya bitubwira bivuze ngo nanje Bibiliya ivuze nanje mba ndimwo ega Bibiliya ivuga ivyayo ariko je nije ndi Imana yawe ushatse wo nkurikira reka ndakubwira ikintu kimwe niyo udashobora guhinduka uzoronka guhinduza kandi ntari kure je nzoguhindura nzosanga wankore ntangorane uje we ntone kandi ndazihora unkorera none we ntujya kana wa musi none we turaganira tumukupe twivugira ibyo baje urabona mujinga yesa wetu biraboneka neza ko amukwefye satani kuko yamwagirije ngo ahorajya abana wetu zavurujya abana oya dukuri kwibaje sinjya abana turetse apare ya vya filme mu buzima bajya kimera oya no kuri live byo kujya abana ko ndabiruha kera ego erega nejo ni kera seko ndamufise yaravyemeye ko yahora akajya kare jewe sindi sugi sino kubesha nanje ndahwera nk'abandi jewe sinkunda kubesha mugabo vraiment imyaka myinshi kwiri eske wetu muri filme bariko barakina twabonyemo aba pasteur Bibiliya twayibonye Bibiliya ya vrai yuko Bibiliya irigiranje na kabisa Bibiliya y'ukuri twayibonye eske aba bapasteri mukinana n'abapasteri bukuri nukuri aba n'abapasteri bukuri kandi uretse gusa kandi basanzwe bakina ama video nyene ya comedy igisha ubujambo bw'Imana ubutumwa kenshi uzobasanga kuri Apotre Bwenge kuri YouTube kandi mugiye subscribe kuri Apotre Bwenge mudufashe kugira ngo bigende neza cyane hama n'ikindi naco sinabana bato bashobora no kwivugira kuko nabantu basanzwe baryohera ibintu by'ijambo ry'Imana ego reka mbaze umwe muri bo umupasteur turabona ko ari umupapa umupasteur turamukije pastor amahoro cyane amahoro y'Imana bane namwe abe kuri twese muraganje nukuri turashima Imana urashobora kutubwira hakujya bose nga mu ndimi ngori bobo shanka yababa kutubwira gato nyene twumve nuri kadukirekana yumva ingene musengera abantu mu ndimi zitamenyekana Rosere de gride contelevo desta tuza ya baba sikota ya mantara baba sinterevo de levo de style nini ya kuwa de demando aba journaliste Imana irabakunda urakoze cyane
ekarabeshi Satani avuze mu ziya ndimi wazumvise munyarusa ahubwo je ndagiye ico kiganiro cyane ndakivuyemo ama bibiri atagiye kumbe ni vyanyavyo kumbe kamukozeko arahiye shetani arahiye nakoma hafi tumutambira igisirimba canke yo na bodyguard banje bagitamba aba bodyguard tugende imwe muyera yaratwemereye kwazo twende baramaze kunyura ari n'undi mu tipe two turakorana bafise mu tipe abwo no mushefu cyane ni mushefu n'amahoro y'Imana bane nama namwe abane namwe akumenga uratekereje weho mu ndimi ntazuramenya nurabosa oya urabona ko turi kumwe na Satani nafashe defense ucukandira mu mavya ucukandira hasi mu maki mu vyondo nyene niko nari ndapfuye wewe no musi uragaragaye mu ishusho utambaye za mpuzu za Yesu ya mpuzu bivuga neza ko Yesu ari we yazigusigiye none nk'ubu umuntu mwohura yomenya ko ari wetu vya vrai nico kituma bimfasha iyo ndiko ndagenda nk'ubu ndashobora turi kumwe n'umusheri wanje bangwa sheri wanje ahande nguyu direct nawe ava nkundu uko ndari kumwe no mteto wangu sasa rero bon iyo ndiko ndagenda biramfasha cyane mu rugendo mba ndimwo kuko hari gihe nk'ubu nk'akaroriro tugwanye n'uyu muntu barazika mu pasteur bava ngo haraga nko karaho kagwanye no mu pasteur bava ngo wetu donc ndashaka kugenda nko kuri resto y'uburofu nta muntu nkema mugabo ko ndaberetse isura yanje nokuri aha birahaye niwe wetu rero wetu charité Imana ibahezagire cyane murakoze umbe ngo murakoze yes abakunzi ba Flip TV murumvise byinshi kuri wetu ni giki wifuza ko tukubaza kuri no mwe oya umwe nimwe mufise akazi kuko iyo microphone wayizanyuze kuntu wateguye umukozi ari giye yorohereza kugira apfunye nyene bi bon hari kintu nagenda babwire ubu naravuye mu boya ubu nkeneye gukura n'umurava maze amezi ane ntakora ariko gusa magura abana ko ibikorwa byanje baguma bikonda bivuze ngo ntaho ndaje ubu ndi muri shooting ngiye kuba ibintu bishasha mwitegure cyane isezo izo biteye ubwoba subscribe kuri Apotre Bwenge ego wetu hari script nabonye uri ku musaraba ngo urakaze we urakaze kajya kantu muri ya ndirimbo ya Oleg eske wetu bijya bintu yakoze kumengo birarenze cyane yari kubikora ariko yikorera ivyiwe ari ibintu uri kuradutegurira bizoza birenze bijya vraiment byo kuja ku musaraba Yesakiri kwishi yaravuze ijambo riti na uzoja kwa data jewe nta mucanya ariko ubu kandakuba se mwijuru mwa mwararonse kibanza munsubiriza je ko navuye nkabasika uruja bagara byonze ntizoga asha ukazoga asha warukoroye umukororangira onyora ku pasika rero hageze yo ndikiji kanyaga daruhagaze ko byarakunaniye kunyica rega jewe ndakaze we nibwo uvuga ngo urakaze we ntabwo ukaze twabonye muri ntuze group yawe harimo umwigeme ngo hano umwigeme ndakubaza kana ko ntushavure ngo ndamuriye ubona kumengo mwigeme bite Isawa uri muri groupe ya wetu nawe yego wetu umukundira iki cyatumye uzamukukira muri filime wetu ndamukundira bijya binakina kweri naje nabishima bijya bintagira kina nivyo yigira canke nivyo mumubwira ati gira uku oya sivyo tumubwira nivyo yigira nibimurimwo nivyo yigira sibimurimwo nibimurimwo ijya kanzu yoba yayiguriye hehe ijya kanzu ijya kanzu yayiguriye kure kweri burya bwanwa burya bwana ngira ni Imana yabumuhaye burya perike byose ngira ni Imana yabumuhaye ni Imana ni byakorotse biva mu icuru urakoze cyane yesa bakunza Flip TV murumvise neza murabonye neza yuko wetu ariko arategura ibintu vyiwe ku gatwe kiwe yarakuze ubu ntagishaka kuba umwana ntagitegekwa na kesi ngo cyaha ngo gira ukoya ubakene wagusa ndamwubaha ntihumve ngo oya gusa mba ngomba kwerekana ko aheruka gufunga ntacyo ndabizi ko ntacyo nabivuga ko yego nivyo ntubushaka no kumenya oya hari ibyo menya hari n'ibindi bitakwiye kuja kuri kuri wetu yesa wetu akaja mu kagasoni karuki Imana ibahezagire cyane nuko ndabakunze cyane kwa moje kumvumbura gusa mugabo nta kundi nyine ntako tubigenza kugira ngo mufungure mubeho yesa akoresha umwanya gufyona subscribe kuri Flip TV na reka ngubaze akajambo kamwe mbega logo ya Flip TV ija ngaha cyangwa ija ngaha logo ya Flip TV ija ngaha kuri kote cyangwa ija ngaha irogo ya Flip TV iza kuja kuri no kote ntimuyihinde bakunzi hari gihe usanga iri ngaha kubera cameraman kugira ngo ntiyimara amaze aca yihinduka akayishira hariya mu ndabire karamata muheje kurabira muce muza kuraba mu kindi kiganiro urebe kari ivyo muhejeje kandi ugiye jeme murakoze ndabaho